Ubundi urazimvye kubisanzwe nivyo izo nambara zirazimvye. Uri ku giciro cangahe? Uri ku giciro cangahe kuvuga ko kuzimvye cyane? Igiciro ci miliyoni nka 5 nambarira. Miliyoni nka 5 nizo wambarira. Akantu ka mbere uvuga yuko kuba kazimbutse cyane mu myambarire yawe kaba nk'akahe? Nk'ikirato hari igihe usanga naguze mu miliyoni kubera nico kiba kizimbutse gose. Ikirato c'umiliyoni. Sisi mu diaspora. Ariko ari yanye hari ubutipe bwishi wasize mu marira kumbure umaze gufatana no mu diaspora. Barahari? Barahari abantu abakirira harabuze abatipe no bakikurondera ariko ntibamenye yuko ubu uri mu minwe mu diaspora. Ubu vraiment barahari gusa ntiboshikirwa kubera ndabarenze. Ubu urabarenze. Ubundi rero uremeza ko ngahe Gitega ari we wa mbere ubegwa. Yego. Hari Anye Darlene wa Diwani amaze kukumva ngira ngo jana urazi ko tabanga afise. Umaze kuvuga yuko uri umwe wa mbere abegwa ngahe Gitega gusumbya abandi bigembe. Ntabwo ufise ubwoba kwa Dashu Darlene. Mbega uramuzi? Ndamuzi. Ujya niwe wonyene utinya rero. Wapi ntabwo ndamutinya kuko nasumbya kwambara. Dashu ntumusumbya kwambara? Nasumbya. Ntagusumbya kwambara. Kubw'ivyo rero uravuga yuko akurabiriraho. Ndabiraho kubera azaraba na Fibianje. Aragukurikirana kuri Facebook cyane. Kubujya avuga ati no munsi Sisi yambaye uko. Yambaye style nawe gaca yirondera. Eja cagura. Ndashaka rero unyigishiriza abandi bakobwa b'Igitega ingene bazokwambara kubera ko niwe mwamikazi wa style. Sivyo none uravyiyemerera basi sindakubeshere. Niwe mwamikazi wa style. Ndabizi kandi ndabibwirwa. Hari nabandi bamaze kubikubwira ko uri umwamikazi wa style. Nibeshi cyane. Ubundi rero ngira ngo nabo kwitura kugira ngo ubigishe kwambara wobigishe. Nobigisha from. Wobigishe. Hari Anye haje babandi bafise inda. Bamwe bafise inda nini. Nabo wocubigisha kwambara gute mu gihe baba badafise akarinye nk'ako kiwawe canke udutaye nk'utwo twiwawe. Noce ndabaronderera style zabo zoshobora kubabera kuko Igozani TV Igozani TV wikurikirane Yes, nuko this is time to talk beautiful. Aho ni kajyo kumbure niko kajyo twatoye ko Igozani TV twogendera canke twoza turaganira n'abana beza. Ivyuki. Abana beza kandi bambara neza. Ndetse bafise na taye nziza. Uno musi rero turi kumwe n'uwo bita Sisi. Sisi, ndakuramutse kandi. Urameze neza? Ndashima. Kuva hasi gushika hejuru waba miliyoni 2. Naenda bisanzwe ndabizi. Umwigeme wa mbere w'Igitega begwa gusumvya abandi. Ako kantu warukazi mbega? Bama bakubwiye kuri wa mbere. Unabegwa. Uri na mwiza. Sisi. Jewe ndakuzi nabandi barabazi cyane kuko murabantu kumbure ubutakuzi ava yibaza ko umuririmbyi kazi. Ariko je ndashaka kumenya ukubegwa eske wavyize he watanguye gute kwibona ko kabisa ko wambaye fresh canke ushobora kwambara style buri muntu wese ahuciye akakurikiza amaso. Kubegwa kwanje narakuvukanye. Nasanze papa na mama banyambika kunyene. Kuva kera warabegwa. Ariko kandi umuntu kumbure aguhitiramwe impuzu wambara canke amenya ati Sisi iyi akaga pataro niko kagezweho canke ikirato nico kigezweho abande mu diaspora wanje. Ufise no mu diaspora hari ya hari Anye hari ababa bagushaka hari misore myinshi bikwiruka inyuma igukeneye kugira ngo kumbure iguha kamapu hari Anye muri Mystique hashe muri Lenox hashe bajya batipe rero ubu bamenye yuko ufise mu diaspora wawe kumbure atamwanya woba na mwanya nobaha bivanye yuko bamwe nobanza kubabaza ko boshobora style ziwanje nambarira. Ubundi urazimvye kubisanzwe nivyo izo nambara zirazimvye. Uri ku giciro cangahe?
uri ku giciro cangahe kuvuga ko kuzimbye cyane? igiciro c'imiliyoni nka 5 nambarira. Imiliyoni nka 5 nizo wambarira. Akantu ka mbere uvuga yuko kuba kazimbutse cyane mu myambarire yawe kaba nk'aka nk'ikirato hari igihe usanga naguze mu miliyoni kubera nico kiba kizimbutse gose. Ikirato c'umiliyoni hasi gusa ukambarira umiliyoni. Mujyanye nico gituma na titre nayigize ati Gitega yanje beautiful, this is your time to talk. Ati Gitega yawe uniwo mwanya umwana mwiza nkawe wo kuvuga. Harakantu uza wumva umanutse Bujumbura ngujya mudada no wa ruguru, ariko bakibagira ko Gitega canke ruguru naho hari abana beza kandi bambara gusumvya n'abanyabujumbura. Aho kantu rero niko katumye kumbure ntegura iki kintu cyo kuvuga ati Gitega yanje beautiful, this is your time to talk. Ati Gitega yawe niwo mwanya niwo mwanya mwiza niwo mwanya mwiza mwana mwiza kugira uvuge, sivyo? Sisi naam. Abigeme muri abantu kumbure muba mufitaniye jahuze hagati yanyu. Uko ubegwa hari benshi batabibona. Hariya anye hakaba abandi kumbure avuga ati Sisi kumbure impuzu yambara nizatira. Hariya anye mu gihe aba yati ikirato hariya undi munsi atira ipataro hariya anye. Je aba bantu ngomba ubereke ko Sisi wa wundi uko bakuvuga utandukanye nawe. Nka jewe nk'abo baba ariko barampinza ko nashobora gutira no babwira ati ze muraja kuri Facebook yanje. Fibi yanje nitwa Sisi Keza. Chamuza murabona style ziwanje zose zo nambarira zose. Style zawe zose wambarira. Jewe vraiment. Zanje. Fisi mu diaspora. Nyitayeho vraiment. Sisi mu diaspora. Ariko ari yanye hari ubutipe bwishi wasize mu marira kumbure umaze gufatana no mu diaspora. Barahari? Barahara n'ubu abakirira harabuze abatipe n'ubu bakikurondera ariko ntibamenye yuko ubu uri mu minwe mu diaspora. Ubu vraiment barahari gusa ntiboshikirwa kubera ndabarenze. Ubu urabarenze. Ubundi rero uremeza ko ngahe Gitega ari we wa mbere ubegwa. Yego. Hari Anye Darlene wa Diwani amaze kukumva ngira ngo jana urazi ko tabanga afise. Umaze kuvuga yuko uri umwe wa mbere abegwa ngahe Gitega gusumbya abandi bigembe. Ntabwo ufise ubwoba kwa Dashu Darlene. Mbega uramuzi? Ndamuzi. Ujya niwe wonyene utinya rero. Wapi ntabwo ndamutinya kuko nasumbya kwambara. Dashu ntumusumbya kwambara. Nasumbya. Ntagusumbya kwambara. Kubw'ivyo rero uravuga yuko akurabiriraho. Ndabiraho kubera zarabana Fibi yanje. Aragukurikirana kuri Facebook cyane. Kubujya avuga ati no munsi Sisi yambaye uko. Yambaye style nawe gaca yirondera. Eja cagura. Eja cayigura kubera bayayibonye wawe. We nawe kuige kwambara wabirabiye kwande. Je nakubwiye yuko nabivukanye. Warabivukanye. Ariko gashasi saba kuzi kuva kera bujya warabegwa. Narabegwa sana. Ubona afise zataye z'abantu bavyibushe nk'ibijumbo basi. Abantu abafise amataye y'abavyibushe nk'ibijumbo bameze gute? Sanga bafise inda nini nyamugana afise akarinya. Ufise akarinya. Hariya anye ndabona ko na poitrine atari nini ya cyane. Wabigenjeje gute kugira ngo ushobore kugira taye nkiza? Basi nabivukanye nyene. Je navuse mfise agataye nyene akagataye nyene Française. Ucura gakurana. Hari ingaburo ufata kumbure canke ibinyobwa ufata kugira ngo ntugire inda nini canke ntovyibuhe cyane? Wapi niyo kamera yanje. Niyo kamera yawe. Hariya anyigira ngo nico gituma batipe bataronka amahoro baguma bakwiruka inyuma. Niyo mpamvu nyene urana ko mfise n'agataye nk'akabanyarwanda. Ufise agataye k'abanyarwanda? N'abarundi nta gataye bafise kubera ko utavuga ngo urana ko mfise amataye nk'ayabo mu Ruyigi canke ayabo mu Rutana. Hariho usanga igisusu gifatanya n'umugongo
ugasanga mu nda hafatanye n'igisusu mbwa je nasanze nyene bimeze fresh. Wasanze byose biri ku murongo. Ariko sisi umunsi wa mbere kumbure warizwa n'urukundo wobu wibuka wasarishijwe n'urukundo kabisa ruragusaza urawibuka? Narawibagiye kubera ntigeze ndawuha agaciro gose. Ariko warigeze kurira urijijwe n'urukundo? Ari kera ntarakura ubu naritahuye. Waritahuye ubu nta rukundo rero ufise? Oya ndarufise kubera ndafise mu diaspora. Anyitayeho sinovuga yuko ntashobora kuba mfise urukundo ndarufise kuri wa mu diaspora wanje. Wamukunze kubera ko ari mu diaspora canke just nyene waramwiyumvisemo kujya abandi bakunda? Oya naramwiyumvise kandi sinamukundiye n'ivyo afise. Ndashaka rero unyigishiriza abandi bakobwa b'Igitega ingene bazokwambara kubera ko niwe mwamikazi wa style. Sivyo none uravyiyemerera basi sindakubeshere niwe mwamikazi wa style. Ndabizi kandi ndabibwirwa. Hari nabandi bamaze kubikubwira ko uri umwamikazi wa style. Nibeshi cyane. Ubundi rero ngira ngo nabo kwitura kugira ngo ubigishe kwambara wobigisha. Nobigisha from. Wobigisha. Hari anye haje babandi bafise inda. Bamwe bafise inda nini. Nabo wocubigisha kwambara gute mu gihe baba badafise akarinye nk'ako kiwawe cyangwa udutaye nk'utwo twiwawe? Noce ndabaronderera style zabo zoshobora kubabera kuko style si zabose ziratandukanye. Abo baba baberewe no kwambara amakanzu ibitenge. Abo usanga bafite style nk'izo. Hariya anye rero iki kiganiro nagishizeho kugira ngo ugire icyo uvuga no kwiyemera kwawe kubwiza ufise hari n'inyanyuri nayo ko katugire zoom. Ubu niwo mwanya navuze ati aba beautiful no mwanya wanye kumbure wo kugira icyo muvuze ngo sisi uko mumubona niko asa kabisa sinzi hari anye ko ari fondote nyinshi cyane. Gira uko turabe sisi. Ntabwo yikuye na kanati hele kabisa. Sisi guhera no musi rero abifuza kwiga kwambara bagutumbere. Baze kandi usigo babwiye na nimero yanje. Cyangwa babwiye izina rya Fibiange. Bararaba style ziwanje. Ariko ndakeka ko hari amajambo akuvugwa ko hirya no hino kubera ko mu gihe umuntu aba yambara style nk'iyo. Style nk'iyo kumbura kabegwa kuva hasi gushika hejuru ndazi ko beshi bamufata kutariko sisi n'indaya sisi aricuruza sisi bimeze uku je ndashaka ko bampera umuco kuko navuze ati uyu no mwanya w'abana beza kugira ngo mugire ico muvuze sisi bajya abantu bakwiyumvira kuko eske ibyo bakuvuga ko nivyo canke vyari ivyo ariko warabihevye? Oya sivyo vraiment kubera barakekeranya. Barakekeranya vraiment. Niba bataramenya umuntu anyambika bibaza ko nabanda yakura mu bahungu nta makuru bafise se ndabereke. Nta makuru. Arahari ugukurikirana. Ariko ndamuberese boca bamuhishana. Boca bamuhishana. Ariko nk'ubu gashasisi. Nk'ubu kabisa ubonye nk'umukobwa. Umukobwa agomba mu gutwara. Hoca hasha ndakeka. Aha, reka. Hosha agatokombera. Ariko icyo ukora kugira ngo akugumeko canke icyo ukora kugira ngo umudiaspora wawe ntiyiyumvira abandi bakobwa ukora iki kugira ngo nyene agume ahari hose kabisa kuri akurimwe? Ndamuha amahamba yose abashaka. Ndamubaza ashobora kuba yohiga hanze nkakimukorera cyose. Kimwe cyotuma kumbure arenga ibigo. Reka ndabivuga uko kurenga ibigo. Uramubaza ati sheri bukeneye iki kugira ngo ndakigukorere ntibizotuma uja hanze. Sisi turangiza ikiganiro. Ubu uvuze ko ugira utanguza ishuri kwigisha abakobwa ingene bambara. Eske nibakwitura canke nibabikenera bazokuronka gute? Jewe bazosanga muri yoba kwipave canke ndabasigire nimero yanje bazuze barandondera naso. Umwamikazi wa style niko witwa? Risubiremo nabandi bavyumve kabisa. Umwamikazi wa style uwo mu gisagara ca Gitega.
urahari kugira ngo wigishe abandi bakobwa ingene bambara neza Ofama. hariya anye ngira ngo umukobwa umwigishije kwambara neza ucumwigisha n'ingene atambuka kuko hariho style uyitambukiye nabi iyo style yose ibiguye down. Urahari rero kugira ngo uzobigishe. Ndahari. Ariko kandi kubakwiyumvira kujya utari ndashaka ubamporeze. Akajambo bambwirira bajya bahora biyumvira ngo style ngo zikura ngo haca nk'ihari mu gihe ufise mu diaspora kwitayeho amenya ati sheri wanje akakomubera canke we nawe kumbure nk'umwamikazi wa style ukavuga ati iyi mpuzu ndayikeneye uhita umurungikira ifoto kumbure agaca bigukorera vuba. Gusa barabizi bapfa kuvyirengagiza basanzwe babizi. Bapfa kubicisha hirya no hino barabizi uko nsanzwe ndamufise kandi barabizi yuko tudahurira hehe kugira ngo ndabirondera. Sanzwe fise unyambika sanzwe fise umfasha kira kintu. Ubundi ufise amavariza angahe y'impunzi? Jewe garderobe iruzuye. Amapataro amaki ziruzuye. Iyo style wambaye yitwa gute? Jewe iyo style iyo style wambaye ino muzi. Iyi nambaye ni irabakanga. Yitwa irabakanga. Burya amastyle yose ubu yafitiye amazina. Iyo wambaye yitwa irabakanga. Ejo naho uzoca wambara yitwa gute? Irababesha. Sha, ubu no mwamikazi wa style vra. No mwamikazi wa style ariko wewe nawe wavyize. Je ndashaka kumenya imbere y'uko turangiza ikiganiro wavuze ko atamukobwa numwe ngo ahigitega asa nawe. Mbe nako karimu. Cyose. Nta mukobwa ngahe gitega asa nawe canke abegwa nkawe. Sivyo? Nawe kumbure kwiga kwambara ninde yabikwigishije? Kwambara kwanje. Nakubwiye yuko navyisanze. Nihaza ukubeshuza ko agusumvya kwambara. Uzoca vyifatamo gute? Tuzoca tubishira ku mugaragaro. Muzoca mubishira ku mugaragaro hama abantu bonyene bitorera ati naka arenze uyundi. Hama durangiza ikiganiro kuri bajya bakobwa bibujumbura bifatira abakobwa ba ruguru ati wewe uri mumanuka uri wa ruguru akajambo bambwira kugira ngo babone ko n'igitega muri capitale politique naho umwamikazi wa style ashobora kubarenga canke kubigisha kwambara. Boshobora gutekereza kubera natwebwe no turabarenze. Kandi urumva yuko hari amazina y'amastyle menshi. Hariho zirabakanga. Hariho zubunyene. Izubunyene na zirabakanga. Hariya anyizuze ni style ubugenda wambara. Hajya biranaboneka ko wewe atamutipe kumbure yari kuzana imitoma ngo akubeshe kumbure ngo usange waguye mu rukundo atari gurimo. Ego. Wasanga kumbura ivyo avuga byose uza wamenya intumbero yiwe. Ha mutipe yari bwakubeshe ugasanga yagukoresheje amakosa kubera imitoma yiwe. Hari kera. Ariko bahubwo niwe ushobora kumuhindura. Turangitse ikiganiro rero Sisi uri umwene gihugu wo mu gisagara ca Gitega. Ariko kandi nagumye mvuga Sisi turakeneye amazina yawe yose nko mwaturetse umwamikazi wa style mbega yandi mazina yawe naya. Jewe zina ryanje ni Kezakimana Cecile mugabo kubasanzwe barizi iryo hariho n'abazirindi Keza Warda. Umwamikazi wa style mu gisagara ca Gitega. Reka turangize ikiganiro kumbure ariko kandi nkuko wemereye abigeme b'Igitega ko wobigisha kwambara neza ukanabigisha n'ingene botambukira style zabo neza nibaze ko uhari abazokwitura kumbure uzobashira mu ishuri kumbure kandi bakiga bakamenya. Sivyo? Ego. Utwibutsa ka nimero watanga kugira ngo abo bazokwifuza bazogutore vyoroshe. Ni 65 763 633 65 65 75 63 33 Kirundi tugushimire cyane Sisi. Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh.